je no kumena umutwe jewe ntuwunzi urahinze zigera mu kanwa abana banje barayibisa nawe rengura umugabo cyabashije umugabo mbe ndakubwira madame ikibazo wagize wagwanye intambara kutariko aho kugwana mu mpe wagwanye mu mubiri bavuze ngo zana ibihumbi 150 150 oya muvyeyi nari mfise 100 naje nitwaje 100 mwo ntabara n'ukuri wewe nkaguha mission urazi ko ijya mission ari mission suicide hanyuma ikakunanira yafu naze wari bwamenye asigaranye karanga muntu n'isakoshi yiwe none wowe nari nagutumye kwica karanga muntu n'isakoshi umuntu wabwiye ngo yapfuye nkaza mbona twibuteza amaso papa wanjye sivyo none tuzi ko ari babizana kandi tukanabibura kandi tukidoga rero ubu tugomba duhindure dusenga imana kuko mu ijuru hariho imana data wa twese ataburanirwa tugomba dusenga imana mama tumaze gusenga yamaje ibituzane none aha kuba turi hose imana umviriza tugomba dusenga imana kandi ibibazo byinshi muriko murabaza reka tubibaze imana sivyo none tubwire imana ibyo twifuza hanyuma turindire imana izotwishura kandi upfa gusenga oya si upfa gusenga mwana upfa gusenga reka dusenge twizeye kuko n'imana ishobora byose sivyo dusenga imana rero mwami yesu turagushima imbabazi zawe n'urukundo rwawe nyakubahwa turagushima imana tuzigamye waturinze imana watugiriye neza none rero kristo yesu dusonze turongeye gusaba ngo tubabarire cane mana by'ukuri urabizi ko tutasenga niyo twasenga n'ibyaha urabizi imana none rero mwami yesu dusavye ngo tugirire imbabazi ibisigaye imana bimwe twifuza urabizi bimwe dukeneye mw'izina rya yesu kristo turagomba ngo tugirire neza mana yacu wewe uri imana itabura wowe uri imana ifise byose mana nitwe twatevye kukwizera none rero mwami umaze kutubabarira tugirira neza kandi imana turasengeye umushinga ntahe nyakubahwa dusavye ngo umugirire neza mana umuhe kukumenya gutahure uhindura ubugingo bwiwe mana kandi nahari mu nzira mwami yesu iyo ari hose turamusengeye mana umugirire neza umushikana hana amahoro ibisigaye turara amahoro nyakubahwa uzobukoze dusenze byose mu izina ryawe ryera yesu amen nobura waka kechu yakwisavye mva mu matwi kare warumbaza ivyumbaza ubu naho si wowe utanguye kumprovoka nihoreye tubafungurire ugira wigira inzoka rero udufungurire wabikuyehe kumaze imisi ukoma induru ngo ntugire ivyurya ngo abana barashonje ubuho bivuye hehe imana yaduhaye kare nta mana yahahora yahora mugabo yishurira kugira niko yabiduhaye reka ndabifungurire ndakubisire mbere numva nipwari numva ntameze neza ibintu mbonye si bisanzwe ibyo ari byo byose hari icabaye reka turindire turabe ikizovamo amahoro cyane amahoro akomeye imisi myinshi iroza we abana ni bangahe ese benshi narahezagiye secenda yego kabisa yego mbare namwe amahoro naje mvuye muri siheze nko mu ndwi iheze ndiko ndamukanya mu miryango hanyuma numvise nawe bakora mutsanaje murashari muri Canada ndi muri Canada hanyuma rero naho ubona nakora mu kizi ndihuta
kubera ngiye muhi hanyuma nzoce ndiko ntembera mu miryango hanyuma nzoce nsubira inyuma ariko rero ubona ko atamwe yatwaronse twanari guca tugenda tukajana tukabahara abana ba hanyuma n'umushinga ntahe wawe nkamubona hanyuma tukicara ahantu hanyuma tugisha dufashe hanyuma tukayaga ariko kubera umwanya ari muto reka ndagusigana akabahasha baza kumenya ingene muza kubigira yego murakoze cyane amavuma ndabashimiye cyane yego cyane mwanyimviriye ko yego hanyuma rero tuzosubiye sawa yego Anje kuri yasanga yari yagetse. Yego no kuri naje narindi. Aho gusanze nagenje gushira aya mahera kuri konti na nayaronse. Yego. Ningira naho yabahera ngana. Nta kibazo. Abakwiye? Yego. Okay. Niko kimwe ndakundusha amata kandi mwe muyafite oya no kuri ntatwari dufise niko gusa Imana yishurira kugira yego kandi mwakoze kwihangana sawa yego sawa isaha heza yego mwakoze ndaguha imisiyo yihuta yego yihuta yego munabangamiye ahubwo wandebeje bari iyo misi yariyo n'umuntu uhuriraho wa mugore mukabe kimaso ndakora muri jidetse umviriza rero ibyo jewe sivyo nerekwa sivyo mbanza ku sivyo nigishwa pfa gukorora ingodo ikwiye mugabo ko sinkora ndumu sama heruvuga umviriza rero cisho shaka akazi urazi ko katoroshe no gutara agahanga umpa amajana ya atanu n'ibihumbi amajana atanu ndaguha amajana aya sigenza kwahonyemo sawa sawa mbigo umugore n'uyu umugore wabeka imazi umakora muri jidetse ni wa mugore w'umucamanza aho ugenda muzi byo ntugufyonda igiheri ntugire ikibazo sawa Beti akazi kabonetse mugabo nyaruka wihuta weshe Beti ibyo mbwene akazi kabonetse narakwemeye yego vrai commissionnaire aho gabonetse ko arugufite turagakora yego n'akazi tumenyeye akazi tumenyereye mbwira gipanze gute mbwiriza ngene gipanze urumva ngene gipanze umviriza yego umugore twaye misiyo n'umuntu tukuriraho kagazi tumenyereye bakabona twavuganye yuko ampa amajana atanu mugabo ikiyama amajana abiri
ayandi azoyamba akazi gaheze tugahejeje. uyo muntu uramuzi Ndamuzi. uramuzi Ndamuzi. n'umugabo n'umugore Gore mukecuru. mbiriza rero baba ngo twabonanye ya mahera nabahaye wabahaye yose oya nabahaye avance ibisigaye urimenya bisigaye nta kibazo ibikorwa byiwe kwizera Imana kugira ngo nizera Imana nizera Yesu icamuzanye mu isi azoheza aronke ubugingo budashira. Nuko rero ntihagire uwuzoja muri Gehonomu kandi Yesu Halo? Umwana? Nani cyane? Ubona se akunze ubunyene? So, that. aze ashike mw'ijuru twese dushakanye Yesu. Nuko abumvise amajambo wese Yesu abahezagira. Dusome kandi Namaki. Umva, mugabo arantelefone ko umwana agwaye cyane. Gira ingende rero. kubwiye tugenda wenyene Oya, yambariye ko arongitse umukozi antegera. jana na Yesu Musengere. muboye ibisigaye ndakubarira Nagiramu mahoro wewe hasha mwanyutse Oya. jewe ndi umuntu wagiriye neza nari mfunzwe muramvugira dosiye yanjye irabandanya neza none ubu ndidegemvye narafunguru yego Ntavyo nari nibuka. mbabarire nari nzi ko nzoza kubaraba none sindaronka uburyo bwo kuza ariko mu mutima wanjye sinzokwigira nibagira iciza wankoreye Yego. Imana ishimwe neza. Yego. Yego. Sinari nkikwibuka by'ukuri. Warangiriye neza kweri. Sawa. Yego. Sawa. Yego.